Musanteri wa komine Mutimbuzi Simewo Butoyi arabandanya kugendera abenegihugu arongoye. Inyuma yaho agendeye kuwa 6/0 umwaka wa 2022 abenegihugu bo ku mutumba 14 wa Kirekura, aho yari yagiye kwifatanya nabo mu bikorwa byo guteragira ibisuna ku nkombe z'uruzi Muzazi. Iyo ndongozi yaragendeye kuri uyu wa 8/0 uyu mwaka umutumba wa Nyabunyegeri muri zone Rubirizi, aho yifatanije n'abenegihugu baho mu bikorwa byo gusibura umuserege uzofasha gutwara amazi akunda gutera kuri uwo mutumba, cyane cyane iyo haguye imvura nyinshi bigatuma akuzi gafugwe kuzura, eka n'inzuzi Murago na Muzazi zikabura aho zitembera, amazi agaca akwira ibigazi agaca atemba yerekeza mu mazu yo kuri uwo mutumba. Mw'ijambo ry'ikaze urongoye zone Rubirizi Jean Marie Nahishakiye yaramenyesheje aho umutumba uherereye, acanashikiriza n'ingorane abenegihugu bo kuri umutumba bafise, adasize inyuma ikibazo c'ikiraro cahuza imitumba ya Rubirizi na Nyabunyegeri n'ikibazo c'umuyaga nkuba. Nyakubahwa Nyabunyegeri ni umutumba uhana urubibe na Kirekura. Umutumba wa Kirekura nawo ukaba uri muri zone Maramvya, ariko ni muri komine nyene musanze murongoye. Ni umutumba ku vy'ukuri uriko uraba neza utitondewe wogira ibibazo byinshi. Ni umutumba ukikujwe n'inzuzi hirya no hino, hepfo haruguru hirya. Ni ukuvuga ko izo nzuzi zidakorerewe neza umutumba woshobora umeze nk'akazi nizinga tuyongana tukawubura, aho twawubonye hamwe atagikoze ngo tubandanye tugira dushira ingufu kuri izo nzuzi. Mw'ijambo ryiwe Musanteri Butoyi yabanje kwibutsa abaraho ingorane zashitse ziturutse ku mvura nyinshi yaguye mu mwaka uheze, bigatuma uruzi gafugwe rwuzura rukanabomora amazu menshi. Niko kubasaba ko ico gikorwa batanguye cyo gusibura uwo muserege bo kibandanya. Aca anabemerera ko ikibazo kijanye no gutarura ikiraro cahuza imitumba Nyabunyegeri na Rubirizi kigiye kuzoshirwa ku rutonde rw'ibizigwa mu nama ya komine itegekanijwe mu mpera z'ukwezi kwa gatatu. Mu mwaka uheze muribuka mu Rushana aho akukonga kuzuye amazi, uruzi rwaje ari rwinshi cyane gushikaho rwaciye rwiha imihana. Ha mu Nyabunyegeri twaraje kuraba inzu zitari nke zasidutse. Rero iki gikorwa cyo gusibura uwo muserege mugikoze hageze, kuko ni igikorwa cyo gukinga mutaronegwa, ko ntituzi nubwo bavuze ko uyu mwaka imvura itazoba nyinshi, ariko hari igihe mu kwezi kwa gatatu n'ukwa kane ishobora gukoroka ikaba nyinshi nk'ukwezi kw'amezi abiri ikonona byinshi. Rero twabasaba yuko iki gikorwa cyo gusibura uyu muserege mwo kibandanya gushika muwururukije, amazi ntazasubire kurenga inkombe ngo atere abenegihugu. Mu mwaka uheze uruzi Murago rwaraje ijoro rimwe rwasaze rurasitura ikiraro gikuru ku abaji Bubanza, rurasitura n'ikiraro ca Murago cahuza imitumba ya Nyabunyegeri na Rubirizi. Rero mukomeze kwihangana, ubu imvura itari nyinshi, mukomeze gucamo nk'abakeneye gushika mu Rubirizi cyangwa mu gisagara. Ariko mu tegeko rigenga ubutunzi inama ya komine iziga mu kwezi kwa mpera y'ukwezi kwa gatatu, iki kiraro tuzogishiramo mu bizokorwa. Imana idushoboje twogikora muci kugira imvura izotasura izosange ikiraro carakozwe. Kubijanye n'ico kiraro yaciye asaba abenegihugu kuzoterera mu bikorwa bijanye no kwegeranya umusenyi n'urucekebuye ico bita gravier, komine nayo ikazozana isima n'ibindi. Musanteri Butoyi ntiyibagiwe kwibutsa abenegihugu ko ikiza COVID-19 kibandanya cibonekeza mu gihugu, niko guca asaba abenegihugu kubandanya bakurikiza amabwirizwa yo kucirinda. Tubahimiriza ko mushishikara gukurikiza amabwirizwa
yo kwirinda coronavirus. Kuvuga ko ahantu hakoranira abantu benshi hose hame utudobo tw'amazi n'isabuni. Ku mashure abatwari mukaba mugendura ku mashure mukahicisha muraba ko hari ha Nyabunyegeri, ishure rya Nyabunyegeri turahiriwe koko ibombo riri hajya nyene, gabo bagashiraho n'utudobo imbere y'amashure, imbere y'ubuzu bwa sugumwe, utudobo tw'amazi n'isabuni. Agasoko naho mbona kari mu barabara, turaronka ikibanza cogenerwa isoko nk'uku komine ifise isoko mu Rubirizi ahantu nyene yagenewe, ariko naho nyene ni gushishikara kwirinda coronavirus. Amaresitora, imbere y'amaresitora, imbere y'amabotike, aho hose mbere ndetse n'umwene gihugu abishoboye ku rupangi iwe ashobora gushira akadobo, umushitsi aje wese akabanza gukaraba, uburi kurarushirizaho kwikingira, kandi no gushishikara kwirinda kuramukanya n'amaboko no kugwana mu nda. Ku kibazo yari yashikirijwe kijanye no kuronsa umuyagankuba uyu mutumba, Musitanteri Butoyi yaramenyesheje ko uwo mugambi uriho kandi ugeze kure, mbere ngo uyu mwaka uzorangira umuyagankuba wamaze gushika kuri uwo mutumba. Tubamenyeshe ko inyuma y'ivyo bikorwa Musitanteri yaciye aja guha imbuto z'amateke abenegihugu, izo nazo zikaba zari zagwijijwe na komine mu ntumbero yo kugira ngo abenegihugu bashobore gutera amateke ku bwinshi.